nk'uburundi mu gihe tutari mu ntambara amafaranga ajyanye n'igisata cyo kwigura abazi yoguma aduka kubera iki ubu hari inganda z'ibigwanisho turiko turubaka cyane kumenya rero ibiriko birakorwa birakenewe ntibadusabe kugira eforo turayitanga turatanga ayo mafaranga kandi natwe tumenye amafaranga agiye gukora iki ibyo rero sinzi ngira ngo kwigora bakaraba n'ikijyanye no kwagura amasite fisikale nibugurure abashobora gushyiramo imitahe bose bayishyiremo ibintu by'umukiriya de monopole babireke ibitoro kera twabona hari amasosiyete menshi abizana nta pibiri n'inzirani nuko tubona mugabo wize monopole mu sosiyete imwe n'izana igitoro bashatse bashobora kugara n'udece kugira gute bisha tubirirane leta rero niyumve amazina ni Ngirabe Wasagato Rwanda ariko sigirwa n'amashinga amateka n'abaturutse ikibazo cy'ibibazo mbaza ariko nagira baravugira commentaire isunze icyo twashikirijwe n'urongoye Pascal kimwe n'abahinga bashikirije ibi biganiro twashikirijwe mu by'ukuri biratungoye kandi ni constat general y'uko iho ahiki mu bijyanye n'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'amafaranga tubiri byose aseshwa rumuri babitweretse ariko kandi mu kirundi baravuga ngo intango y'ubuhanza n'amasoso n'ibyaba ari uko biri turabe ingene iryo bwirizwa ritegurwa n'ingene ritorwa mwese murabizi yuko itegeko shingiro ivuga neza yuko ikiringo cy'isasa ry'inama nshingamateka cyo mu kwezi kwa kane ari ikiringo gitegekanirijwe ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha session budgetaire parlement uno munsi rero uravye ibi badushikirije bimwe bimwe umuntu yotahura igituma bimeze nk'uko biri bigenda gute ngo ibwirizwa rizogenga amafaranga azokoreshwa aho gushika mu nama nshingamateka muri kwa kwezi kwa kane usanga mu kwezi kwa gatandatu canke mu kwezi kwa gatanu naho nyene ugasanga rihawe umwanya muto wo kwigwa iyo uno mwaka wowo turimo tuvuganiye harabaye bidasanzwe kuko umugwi wiga woba wararose kumbure akaryo ko kugira amaretraite mugabo ata muntu n'umwe azi ibyo baba bariko barasuzuma mu bisanzwe uko amabwirizwa yigwa icyo bita sizine gushikiriza integuro y'ibwirizwa ibyo bigomba kuba publique ntibiba mu kanwa ababo ngo mugwi hariya ubyerekane kandi mu bisanzwe integuro y'ibwirizwa iyo itanzwe uwo ari we wese yagomba kubisaka ariyo gushobora kuyiterera none sezine ibaye publique uno munsi kuri wa kabiri kugira ngo ibwirizwa ku munsi wa gatanu bice bigirwa mu nama pleniyeri burya twovuze ko hoba harabonetse akanya ko kuriterera cyangwa ko kuritosora gahagije ibyo rero novuga nti birakorwa kugira ngo bimwe twabona by'ama
contradiction hagati y'ingingo z'amabwirizwa ntihagire umuntu abibona. Ahantu usanga barengereye uyu canke bahutuye uriya ntihaboneke umwanya wo kubivugana. Hanyuma naho nyene hageze no mu nama rusange ugasanga ibikorwa bitanguye saa sita, saa saba canke saa munani, abantu bamaze kuruha kandi babwira ko iryo bwirizwa uwo munsi nyene riraritowe, uca mwumva namwe ubu iryo bwirizwa neza ritagira. Harono kuganiro wa mbere wo gukosora leta ko ibizi yuko ikiringo cy'ukwezi kwa kane cy'isasiro n'amashinga amateka y'ingingo z'amateka kigenewe kwiga amafaranga azokoreshwa mu mwaka ukurikira, abashikiranganji na za administration zose batubwiye ngaha muri aba muri Cour des comptes nibahera uno munsi biyumviye ko bazoshira mu nteguro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka ukurikira, buryo hazogere mu kwezi kwa kane byose biri tayari bishobora kubimwa n'abaserukira igihugu ariko n'abandi bose kugira ngo abashaka guterera yazwe participatif mwavuga yazwe inclusive mwavuga aho niho bizoheza iyi microsinzi ko muhindura aho niho bizoheza kumbure bigatuma ibwirizwa rigenga amafaranga rigira akanovera dusumba. Ikindi novuga ko commentaire ni ku byavuzwe muri rusange. Uravye ukuntu budget ikubituzwa mugabo amikoro nayo y'abantu atari bakurikira naho nyene ni ikibazo. Umukozi wa leta ari mu bantu batanga amatagisi, ibiciro biguma biduga nawe umushahara utaduga, ntimwumva yuko wewe azohava aremererwa n'ibyo leta imusaba. Mbere si umukozi wa leta gusa n'uwo ari we wese. Uyu munsi ubuzima buguma buzimba, ibiciro ku masoko biduga umunsi ku munsi. Ivyo rero leta ikwiye kwiga ikaraba icyo yokora kugira ngo twebwe nk'abatangamakuru, twebwe nk'abari hazamugu uko tugiye kugura igice kiriya mu iduka aha n'hariya, ku isoko aha n'hariya, natwe tugire ko natwe twokumva yuko hari agahengwe n'agatoyi dushobora kuronka. Nayo ubundi hoho urumva nimba ama-entreprise yo kwimuka akajya gukorera ahandi, abantu bato bato nabo bo bazobwira gute? Leta rero yoraba. Ikindi novuga nuko ahanini usanga budget de fonctionnement ari nini uyigereranije na investissement nk'uko barabyerekanye biraboneka ko ari nto cyane. None akarusho umunyagihugu aronka azogaruka gute igihe investissement kuko niza kwishyura ku bibazo bitandukanye abaserivisi abakeneye muri leta niho inyishu nawe yoheza akayibonera. Leta nigira kigoro habe kuduzwa igisata cya investissement no gukontrima cyangwa kugabanya uko bishoboka hose ibijyanye na fonctionnaire. Umurongozi wa Paxem hari ibyo yavuze bijyanye n'amasegiteri biboneka ko atwara uburyo bwinshi. Ni byiza mugabo naho nyine twari dukeneye yuko nk'abatanga ayo makuru n'abatanga ayo mahera tumenya iby'ukuri biba biriko birakorwa bituma ayo mafaranga aguma aduga gusumba. Nk'Uburundi mu gihe tutari mu ntambara, amafaranga ajyanye n'igisata cy'ukwegura basi yoguma aduga kubera iki? Hoba hari inganda z'ibigwanisho turiko turubaka cyane
kumenya rero ibiriko birakorwa birakenewe niba dusabe kugira eforo turayitanga turatanga ayo mafaranga kandi natwe tumenye amafaranga agiye gukora iki. Ibyo rero sinzi ngira ngo bokwigora bakaraba n'ikijyanye no kwagura asite fisikale niba nibugurube abashobora gushyiramo imitahe bose bayishyiremo ibintu by'umukiriya de monopole babireke. Ibitoro kera twabona hari amasosiyete menshi abizana nta pibiri n'inzirani no kuzitubona mugabo ugize monopole mu sosiyete imwe nizana igitoro bashatse bashobora kukugara n'undi cyo kugira gute bica tubirirane. Leta rero niyumve hamwe n'uko kumbure hariho deparatike zitari ankuraje aho usanga abantu babumvije kuja kuzana igitoro muri Kongo canke hehe bikaboneka ko bariko bararenga amategeko. Leta ntigira kigoro ivyo banyagihugu turadukenera ishireho ingingo zituma biboneka nayo kuguma bafata ngo bagire ikintu ca clientelisme ariko nocita babumbatire canke bahe avantaje zo kurengera umuntu canke kuguha abantu ku kidandazwa kanaka. Ibyo bivuyeho nibaza yuko situation gukora yohinduka kandi n'amaroseti yokwiyongera kuko les échanges zoheza zikagira gute zikagwira. Ni ubutumwa duke nishatse